abantu bagira iterabwoba mu bibazo by'ubutunzi n'ubutungane baragira iterabwoba natwe tugira irindi turabe ingene bizogenda itegerezwa igihugu cy'u Burundi cyari caramenyereye uburongozi umenga barareremba none ubwicaye bw'abaye mu Burundi bwari kuba iyo tugira indongozi ntivyari gukunda muga kuberi ako kamenyero kabi kabaye kuva ku gikoroni gushika ubu tuguma dushaka gukurikira ivyo nyene Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV aho herereye hose ndaguhaye kaze muri umwanya w'amakuru agezweho agiye kwibanda ko ariko avugwa cyane mu gisata c'ubutungane reka ntangure mbahereza kaza aho mwo bamuherereye hose waba uri mu Burundi waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure muze gucikwa n'aya makuru agezweho hari byinshi bivugwa cyane mu gisata c'ubutungane mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ubwiwe akaba yaravuze ko abahagurukiye agiye kwikorera gusa rero hari ibisa n'ikinamico bibera mu nzego z'u Burundi bikaba byaraburiwe izina hari abantu berekanywe muri Munyonyo 2022 Petero Nkurikiye yaravuze ivyaha bikomeye bakoze yarongeye ko ari inkozi z'ikibi karuhariwe zimaze imyaka myinshi zifatwa zagirizwa kwibisha inkoho zikaca zirekurwa yabivuze wamengo hari ikigiye guhinduka hari abantu bagifatwa amasoko menshi yavuze ko badashobora kurenga amezi atandatu mu munyororo baca barekurwa kubera basanzwe bakorana n'iperereza bamwe muri bo bari bajejwe kwica abantu nk'iperereza uko babivuze niko vyagenze kwigenekerezo rya 4 kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo w'ibihumbi 2023 bano bose barajejwe na sentare nkuru ya barejejwe na sentare nkuru ya Mukaza ico gihe Petero Nkurikiye yashikirije ko witwa Kanyisha yasanzwe akora mu iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo ngo nivyo yarapfunzwe kenshi cyane yagirizwa ubusuma akaca arikurwa ndetse Pacifique nahazwe ubwiwe nawe yagize ico ashikiriza kuri iyi nkuru akavuga ko amufise mu madosiye yo kunyuruza abantu bakabugwa irengero hari n'abapolisi bose bari muri uyo murwi yavuze ko bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu kandi n'imodoka avuga bakoresheje mu kwiba niyo mu biro vy'umukuru w'igihugu Petero Nkurikire ntiyabeshe bose baramaze gufatwa kenshi bararekurwa none bigenda gute ngo inkozi z'ikibi zizwi n'igipolisi zame zifatwa zikaca zirekurwa kandi zikaca zikora mu iperereza ku biro bikuru vya CNDD-FDD no ku biro vy'umukuru w'igihugu hari byinshi biriko bivugwa cyane ku bacamanza ba sentare nkuru ya Mukaza baherutse kwihibara mu kurekura izo nkozi z'ikibi amazina yabo ni Bambonanire Muzolewa Sindakira Lolete Nderichimaye Esidras niwe tugiye kugaruka ko Fyonda kuri subscribe canke sabone ne butari wafyonda ko evoke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa anamakuru yose dushikiriza uherereye hose ndaguhaye kaze naho mu rubanza bavugwamwo icariho ca procureur cashashe uwo munsi witwa Jean-Jacques Clovis abazi iyo sentare bavuze ko icariho ca procureur ataruhara gifise amanyanga yo muri parike ya Mukaza aca mu minwe ya procureur Etienne Ningaba agateka ivyariho vyiwe uko biza kwifata canke akaburana mugabo ku munsi wo gusoma urubanza gatuma icariho kugira we niyandikwe mu igopi y'urubanza azi neza ko rurimwo amakosa hari inkuru nyinshi cyane zivuga cyane ku manyanga korwa niyo mushikiriza amanza muri wa Republika muri Mukaza tugarutse kuri abo bacamanza rero baherutse kwiza abagabo batandatu bari berekanwe n'igipolisi muri Munyonyo 2022 bagirizwa ubusuma bukomeye bwo kwibisha inkoho bamwe muri abo bagabo bari basanzwe bazwi mu mabi menshi cyane arimwo kwiba bakoresheje inkoho kandi bambaye imyambaro y'igipolisi nko kwica kunyuruza abantu bakabugwa irengero bama bafunzwe ariko bamara umwanya muto cyane mu mabohero kubera baca bezwa abacamanza baca imanza z'akamaramaza gutya bagiye kujya barashirwa ahabona umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe akaba yari yemeje kurwana urwo rugamba ubutungane bw'u Burundi ntibuzokira abarundi twese ngo tutabuhagurukiye niko bamwe bagiye bashikiriza ngo twese dufashanye kurwanira ko abacamanza
bahabwa ubwigenge bukwiye, ko bahabwa iteka ribabereye, ko bahembwa neza, ariko kandi bagurukire bivuye inyuma abacamanza bateye isoni batukisha umwuga wabo. Bazi bano bacamanza bakumva ari bo barekuye abo bagabo batandatu, mwumva bihutira kuvuga ngo kuri abo nta kidutangaje. Umucamanza Bambonanire Muzolewa ni umwe mu bo abamuzi batanze intahe zimuvuga ko amanyanga menshi, amuvuga nk'umuntu atacu atokora ahawe amafaranga imbere yo gukora muri sentare nkuru ya Mukaza. Bambonanire Muzolewa yakuriye kuri sentare nkuru ya Karusi. Ku rubuga rwe rwa Facebook aboneka nk'umunywanyi akomeye wa CNDD-FDD, ku buryo umuntu yibaza ko yoba aca imanza z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nk'uko bidatangaje ngo afukira abavugwa mu mabi adasanzwe nko kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Umucamanza Lorette Sindakira nawe nyene yavuzwe ko amajambo nk'ayo nyene imbere yo kuza muri sentare nkuru ya Mukaza yatwaye sentare y'intango ya Kinindo. Imyidogo imwerekeye ni myinshi cyane, aho n'abakenyezi bavuga ko atatinya ko barenganya mu gihe bo baburana amenye gushikana. Uyu mukenyezi rero yanavuzwe mu byo kunyegeza bimwe mu biri mu madosiye y'ababuranyi. Umucamanza Sidiras Ndericimpaye nawe nyene akavugwa nk'abo bandi muzi, bakavuga ko yabanje gukorera muri sentare y'intango ya Murwi ya Buganda na Buyenzi, aho yaciye hose ngo aramuvuga mu byo kwaka ibiturire. Akavugwa kandi nk'umunywanyi wa CNDD-FDD yinyegeje. Kuko abo bacamanza benshi biregura mu bintu nk'ibi birazwi, bo bazovuga ko bakorera ku vyemezo, ko mu gihe procureur atazanye ivyemezo bikwiye atakundi bagira. Nivyo uruhara rwa procureur hano ni ntangere, ariko kenshi izi manza zibamwe ikimenyane ca procureur n'abacamanza. Urubanza ruteye isoni nkuru rutuma n'abicanyi n'abasoma karuhariwe bamabezwa, abaruciye akazoshirwa ahabona kugira ngo bene gihugu babamenye, co kimwe n'abanca imanza zo gufunga inzirakarengane. Hari byinshi rero vyagiye vyamirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Akarorero n'urubanza rwaciwe n'abacamanza baciye bahagarikwa amezi abiri. N'umunyeshuri muto rero yoba yararenganijwe, ariko umukuru w'igihugu akavuga ko ivyo bidakwiye mu gihugu uciwe. Izo nkozi z'ikibi rero uko ari zitandatu reka nazo tuzigaruke ko. Hari uwitwa Habiyambere Alex batazira Noma avuka ku mutumba wa Kuneza muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo, ariko aba mu Gatunguru i Bujumbura. Sanzwe ari umudandaza ndetse aramaze no kuza arafungwa yagirizwa ubusuma, ariko nta kanya marayo aca yezwa. Hari uwitwa Jean Marie Bigirimana batazira Zerofu tavuka ku mutumba Munanira mu Gacimbiri Bihororo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Asanzwe ari umudandaza nawe azarafungwa yagirizwa ubusuma, ariko nta kanya marayo aca yezwa. Hari uwitwa Mutabazi Charles batazira Fiacre avuka ku mutumba muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi, ariko aba mu Buterere. Asanzwe ari n'umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu, nawe nyene akavugwa mu mabi menshi agafungwa agaca ariko rwadatevyeyo. Hari uwitwa Haba Arishize Wiri batazira Kanyisha avuka Kabanga muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Yahoze ari n'umupolisi, mu nyuma arafungwa ariko aca korera iperereza ngo bari mu iperereza rya Reveriano Ndikuriyo. Hari n'uwitwa Ndayirukiye Joy Dasen, ariko amazina y'abavyeyi bamuhaye mu Gishamede havuga ku mutumba Ruganira muri komine n'intara ya Muyinga, ariko aba mu Kamenge. Asanzwe ari n'umupolisi kaba n'umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ari mupenzi Gordier batazira Natanda Yisenga avuga ku mutumba Kinyota muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi, ariko aba mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, nawe azwi nk'umusuma akorana na Kanyisha be na Noma. Abamuzi rero yafungiye kera mu mpimba, bivuga nk'umuntu yakorera ikibi rwose abandi ba nyororo. Iya makuru yacu tuyabandanize mu ntara ya Kirundo na Muyinga. Haize imyaka 10 barindiriye itunganwa ry'igice cyo kubakamwo amazu barabura. Ni bamwe mu banyagihugu bamaze imyaka 10 barindiriye ko karitse yabo yarundanira co mu Kirundo buraruko bw'u Burundi, co kimwe nabo ku mutumba Cibari zone Munagano muri komine n'intara ya Muyinga. Buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi zicibwamwo amabarabara. Abantu amajana baramaze no gutanga amafaranga yo guca ayo mabarabara, ariko ivyigeze bikorwa, bagasaba gusubizwa iwabo. Hari muri 2023 ikigo kijejwe inyubako mu karere k'uburaruko katanguza umugambi wo gutegura igisagara mu ntara za Kirundo na Muyinga. Kuri ivyo abanyagihugu bategetswe kuriha amafaranga y'intererano zabo mu banki nkuru y'igihugu BRB, amafaranga yavana n'uburinganire bw'itongo bafise.
kubwo uringanire bwa ari zine mwene itongo ategerezwa kuriha miliyoni 2.5 z'amarundi wafise amatongo y'uburinganire bungana ama ari 8 canke arenga tegerezwa kuriha miliyoni zirenga 5 z'amafaranga y'amarundi. Bano rero batanze ayo mafaranga bakaharurwa mu barenga amajana 2 mu Yinga n'abashikijana mu Kirundo. Gashavu mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi nako karahari. Igihe rero hatangwa ayo matongo bagumya banga n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi nibo boroherezwa ku rutonde rw'abaronka ayo maparasera, harimo abashinga amateka, abajejwe ubuzima mu ntara, abayobozi bakuru, abadandaza bakomakomeye batanga ibiturire ku batumwe n'abakozi b'ico kigo kijejwe gutunganya ibisagara. Niko vyatangajwe n'umwe mu baronse ikibanza yemeza ko yahemukiwe. Mu ntango rero bavuga ko ibikorwa vyo gutunganya amakaritsiye bitari kurenza umwaka wakurikira, no kuvuga muri 2014, ariko raba imyaka irashitse 10 atankuru n'imwe yo gutangura ibikorwa, niko isoko ryacu risigura. Hari indishi yo gucererwa baronse ibibanza cibari na runira basaba indishi kuko ibikorwa vyacerewe. Barishe make bavuga ko barishe miliyoni 2.5 z'amarundi, bandi barishe ayasumba ayo ko bivugwa n'amasoko yegereye intwaro ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Mwiyumvire ayo mafaranga yarishwe ngaraheze imyaka 10 kudusaba indishi yo gucererwa kuko twari kuba yashize mu bindi nk'imitahe biba byaraduhaye inyungu. Nakababaro kagaragazwa n'umudandaza akaba n'ubatowe. Mugambi wo gutegura igisagara wuzuyemo utunenge twinshi. Bamwe mu barahonkejwe amaparasera bemeza ko imbere yo kwandikwa kugira ngo barihe amafaranga yo gutunganya igisagara, aba arongoye ikigo kibijejwe babategeka kubaha amafaranga yabo ku ruhande. Ndibuka ko bararongoye ico gisata mu ntara ya Kirundo, ico gihe Justin Mbonye ngingo yansavye amafaranga ntanga atabonetse, yari yandahiye ko bidakunda, kabimenyeshwa n'umwe mu bakukuruke bo mu nzego z'umutekano mu ntara ya Muyinga. Ku bagenzanje bambwiye ko bategetswe kuriha amafaranga kwa Mponoye yari ajejwe igisata cyo gutunganya ibisagara. Bandi benshi baraha Meshide Maniragaba rarongoye ico gisata mu karere k'uburaruko, niko iryo soko ribandanya rivuga. Kutumvikana mwitangwa ry'isoko ryo gutunganya ivyo bisagara, angaye vya CNDD-FDD bifisemwe uruhare bw'amasoko muri ico kigo kijejwe gutunganya ibisagara. Soko ryahamagajwe araheze amezi menshi, abategetsi muri CNDD-FDD bararyanye kugira ngo baronke iyo soko. Titwara babaye cyane, umwe wese yagomba gutanga ishiramwe rizokora umugambi kuko yabibonamo inyungu nyinshi, niko bivugwa n'isoko ryegereye umugambi uri ku butegetsi. Bw'iryo soko nyene leta ngitegerezwa gufata iki kibazo mu minwe, ngo bitabaye uko abanyagihugu begwa n'uwo mugambi barafise uburenganzira bwo gusaba indishi ijanye no guteba, kandi kikaba cumvikana. Bahoze barongoye igisata cyo gutunganya ibi isagara mu karere k'uburaruko bushira buseruko hamwe n'abashasha ntibabonetse kugira ngo bishure ku bibazo. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye aya makuru. Ntimuze gucikwa n'ibindi byose tuza gushikiriza kuri imbonesha kuri y'umuhuza TV. Cyona kuri subscribe canke sabone mutari wafyo ndako muze gucikwa n'ibindi tuza gushikiriza. Imana ibahezagire.